munsi ntibariko bagusaba uruhusha. Okay aho ufise impamvu wagiye rero we niyo mpamvu yahera uzoheduza umwe wese agira impamvu buryo uriko urakora mu nkovu uriko urakora mu nkovu abana b'Uburundi uwo mutima w'umurundi ubukura uriko urakora mu nkovu abana b'abarundi uvuga yuko amasoko yubatswe rindira uvuga yuko amasoko yubatswe isoko rya Bujumbura ryarahiye imitaha abantu bari bafisemwo ari mitahe myinshi ata muntu yarose n'ikintu na kimwe batabashyumbushije batagize iki ukaja ngaho ukigaragamba ukaja ngaho ku marezo sosio ukavuga ngo ibintu biruzuye mu masoko tuzavugira igihugu urubyumva wibaza yuko abandi bavugira iki Uburundi nubwi wanje uvuge ibitagenda neza okay mu bikosora ariko ibintu byo umviriza niko ndakubwira wewe nimba atamutahe wari ufise muri rya soko ryahiye hariho umutahe kisahandi umviriza ugacubwira abandi ugacubwira ngo amasoko ariko ayo masoko ariko arubakwa n'amasoko y'abandi n'amasoko y'abandi ngo amabarabara ariko arubaka uwo nyene uri kuravugira yaragiye aravuga yuko iterambere riherukwa ryari ryo kwabagaza ariko wewe ukorera nde kandi abasendebe nyene babivuga bakaza bakabivuga ku mantuze kandi tukabyumva bariko babibwira abanyagihugu bakakubwira yuko iterambere riheruka kwabagaza mugabo none ndakubaze okay urumva none aba bose bari ku butegetsi bino bihugu ibintu byose nibo bavyubatse ntibaje babisanga bakaza baravugurura none na senidezi ziravugurura ivyo bagaza yubatse kivugurura amategeko kugira igihugu kigendera ku mategeko je nivyo mbona wewe reka ndiane banzurindire gatoya wewe uri kutubwira yuko mu Burundi byuzuye umwana w'umurundi byuzuye no munzi wawe ibintu byose byuzuye mani ubwo niko kugitoro kihari iwanje sinavuze iwanje we ndiko ndavuga ivyo watubwiye yuko ngo dutenge ibase ndira ndiko ndaza kimwe umwana w'umurundi arareka kuvugwa agapfa ngo kubera ngo atamafaranga atabikoresho bihari ku bitaro kugira ushobora kuvuga ko batudindire nakuretse twakuretse yareka kubesha man none twakuretse ukavuga abigisha banzurindire abigisha baratanga liste y'abantu abo nyene bo muri guverinoma abigisha bataye bakomoka uriko uvuga iryo terambere uri kuraririmba n'iterambere nyabaki n'iterambere abadokteri abaspecialiste bagiye abana b'abarundi bari za Kenya bari za he badandaza ikaranga mwiba iryo terambere uri kurabo yacomuba mwijijisha yacomuba kurondera ubuzima none ugomba ntibagende gucuruza baracuruza banzurindire none ico gihugu kizokubaho nande baracuruza kandi bakubaka no mu gihugu iwabo urashobora kundeka nkavuga we wavuze reka renda guhe fact z'ibyo wavuze mubesha abantu reka ahubwo ngaho wisiga nimba warayuriye umenye yuko hari mushiki wawe cyangwa nyoko wa umviriza umenye yuko kandi uri hanze hajya ndi hanze turi kumwe turabana ndi umugore wawe none uri he uri mu gihugu none uri mu gihugu ndi heye ndi munzi wawe ndi munzi wawe umviriza wenda kubwire ndagutura ivyo ushoboka wewe umviriza wewe nimba warayuriye umenye yuko hari abana b'abarundi bashonje n'abandi baraye bari kubera abarundi bakeneye ihinduka mu gihugu umuntu wese arazi impinduka y'igihugu kitagira amategeko arazi ingene bimukorako wewe ntuzoza ngaha kutwigisha ngo tubwire ngo ibintu biruzuye kandi tubibona ibitoro nta bihari amabisi aragenda gatonda ariko uraje ngaha n'ubunyarigabo uraje kutwigisha utubwire yuko
yuko byose byuzuye. Oya yeco mwijijisha mwiyambike intuzeye ibitambara byera kandi muri intuzeye sinzi ni sinona kubwira yeco mwiba mwiyambika ibitambara byera kandi ibyirabura ari byo bibuzuye ko ari byo mufise. Murakoze MDN wo bandanye. Nanjye nagira mvuge nti urumva mere kuvyo yatanguye ati aba CNDD yanwanishije abarundi. CNDD yanwanishije abarundi. CNDD ahubwo abarundi barayeretse yuko kandi Imana ishimwe ko CNDD yarizi yuko izohava yifatira abahutu ngo ibabeshe yuko ari yo mucunguzi wabo. Hama abahutu barayinaniye ari naco gituma ubona mu buhungiro hose turabahutu n'abatutsi ari naco gituma ubona CNDD igwanya umuntu wese w'umuhutu atayishigikiye. Rero CNDD ntigeze banywanisha ibishaka. CNDD ahubwo abarundi barayinaniye ntutosu ibyo nta kintu na kimwe CNDD ifise mu ruhara bw'ubumwe bw'abarundi bukumwana n'abarundi nta na kimwe na gato, ahubwo yagombye kubidabanganya birayinanira. Ubu rero iguma ivyiyitirira atakintu na kimwe. Habwa Imana ishimwe, ndashimira cyane abantu bose b'abarundi banse kumvira uwo mugambi wa CNDD. Icya kabiri ngo amatara pe mwebwe urabona kubaka hakujya kwa Irani bariko barayibomba barabazanira amapoto bakayazana ayo mapoto bayahagarika ukazorindira ko amatara yaka bikazofata imyaka 5 bikazofata imyaka 10 wo kubaza efficacité y'ayo matara iyo electricité wo kubaza ndondeza wo kwimyotinga muriko muranyumva pare sana wo kubaza efficacité y'ayo matara nimba niyo komine yiwanyu wo kubaza ati amatara yakajya gushobora kumbesha kubera peut-être tutari kumwe mugabo ndisire yuko CNDD ni nkaya amashuri yubaka ni nkaya amazone yubaka nta kintu na kimwe ego pe iraza n'ibintu ariko kugira bikore kugira bifunctione nta na bimwe kuvuga ngo amasoko araguha ya kalori ya Bujumbura yarahiye ya Bujumbura ihiye yari hafi ya Siyoni. Ubu bajya abanyagihugu muri ko mwabo hari wagiye no kubumviriza hari wagiye no kubabaza ibyo babuze musomaga ngende muri assurance nta kindi ko nta wundi bufasha mushobora kubafasha nta ntimuzi ngene banafasha n'abantu nta kindi. Abarundi ayo masoko mwubaka yose ujya noja no kuyaraba usanga harimo amanyanga atagira kwangana nta kintu na kimwe CNDD kizima na kimwe. Ibintu byose pe amashuri mu ngene mwayubaka muhanahana amabuye ariko genda urabe n'ubu bicara hasi abigisha bariko barahunga. Urumva kuvuga yuko mugira ibintu nk'ibifantome murafata ibintu murasigiririza ikintu ariko indani nkuko nzari karabivuga indani ari zero muri mugenda muri maskirete ngene muri hujya ko by'ibihomage gusa umuriro ibiti mutonesha umurongo ngabo kubona itara zero. Hari umugani mu kindi bavuga bati wogira bike byiza wotunga inka nke hahugira inka nyinshi mugabo zitaguha n'amata n'amake basanga ufite nk'ijana mugabo uronka amaritiro 3 basanga ufite inka imwe ariko uronka amaritiro 10. Urumva rero CNDD mufise imiguta y'inka mufise imiguta y'amashuri imiguta y'amatara imiguta y'amabarabara mwakize murayakora ubwo nyene mu minota 3 akabara bomotse ukibaza ati ku buryo na senatera abaza ati mbega iyo sima ijahe ntimuzi kuyiba abakiri bari bazi kuyiba kw'ibintu byose mwubaka bica bibomoka. Urumva rero kuza kutubwira ibintu nukuri nta kintu na kimwe CNDD yakoze nta na kimwe mu bisanzwe ahubwo no kubwira sinzi ko muciga nk'icyo twaye twize. Hari ikintu mu kirundi bavuga ngo batwigije kera bavuga ati wesha gahanga wishwe nika je nishwe no gwabagabo ariko uzoshaka karimi kawe mwabahumwe muza ngaha mukaza kuvuga yuko mu Burundi ari paradizo mu Burundi ari umutekano ari biki mumenye yuko ibyo byose muvuga bishobora kuzobakurikirana imbere y'amategeko kuko byose hari imvugo utashobora kuza gupfa kuvuga hariho umuntu ugahakana ko umuntu batamunyuruza kandi tuvuga ibintu tuba tuzi. Urumva nayo mategeko ni azokora tubyisobanura uko nyene nabyo ndakubwiye ni akana mu dukanye bibiki wenye mbona ko yarakoze sinavuze ko yakoze
sinavuze yuko bazoguhana umugabo azira karimi kiwe nta bibi tuzokazire kizi tuvuga ukuri wozira ukuri hakuzira ibintu bitari hama uravuga ngo umutekano nguruzuye burya namwe ndabikubwira urabaza bajya abaparipe tubagiye mu ishamba kera da 70 60 kombe batanguje mu ishamba nta ntambara yari mu gihugu oya nta ntambara yari mu gihugu pe abantu bari bahari ubabaje bavuga ati umutekano uruzuye nuko byari bimeze niko n'ubu bimeze hama rero nagenda kwibariza ko umuhinga wavuze ngo uburundi bugeze mu twebwe ntituzokwamana intekera ku mutwe mahandi sawa nta kibazo ngenda kwibariza rero nk'umuntu wese ko uze n'ibintu naho papa yeje bigejeje urashobora kutubwira umunyagihugu wa nyuma w'umurundi amahera yinjiza ku kwezi n'amahera ushobora kubishira ku mwaka cyangwa kubishira ku kwezi amahera yinjiza ku kwezi n'amahera akonsoma ku munsi amahera akonsoma ku kwezi nimba ufise ayo mahera cyangwa hariho ibyanditse ashobora gufata ingano hari ibigereranya je no kwihera ko kuri jewe abandi je ntavyo nzi okay kuri jewe kana ngo nje ivyiwawe none umuntu sinzi ko akoresha inoti yiwe ayirose apana gukore nje ndayirose menye ko ndayigera banzureke hari ikintu bita ama income y'umunyagihugu wari we wese niba atavyuzi muri economy bakavuga bati umunyagihugu naho yaba ari n'umurimyi turavye uburimyi akora tukaraba n'ingene igihugu kimeze umunyagihugu ashobora kuba yinjiza ku kwezi ibihumbi 10 ivyo niba atavyuzi rero okay reka kuvuga ngo murateye imbere kuko urumva nta economy twebwe turi mu nzira y'amajambere turatera imbere kandi abandi bari mu nzira y'amajambere ntabwo turatera imbere ariko turi mu nzira yayo imyaka mirongo ibiri Notre pays c'est un pays sous-développé, c'est pas un pays en voie de développement. ahubwo nuko twubaka igihugu gusa tugana ivyumviro ko twokubaka igihugu ibindi navyo mbona ari hatari Mike jewe icyo no kugira coco reka abandi bakubaza Mike je nakubajije ikibazo kimwe muri commentaire sinzi nimba wogira oya sindiko ndasoma nakubajije ndiko ndasoma commentaire marashi jewe ndiko ndakora okay mbwira reka rero ndakikubaza je nakubajije ngo kuva uburundi bumaze imyaka 60 bwikukiye CNDD-FDD imaze imyaka 20 ku butegetsi rindira heri gicikukira abatwaye ibyo bakoze na CNDD nayo ivyikoze muri no myaka 20 niho no gutahura sindaheze ikibazo canje sibyo dufise ndiko ndukubwira dufise ikibuga c'indege kimwe ico kibuga c'indege CNDD-FDD yagisanzeho wowe uriko uravuga ngo Uburundi bufiterambere CNDD-FDD yarakoze sibyo uriko uravuga ko yubatse amabarabara yubatse ibiki uno munsi umugambwe uri ubutegetsi umaze imyaka 20 dufise ikibuga c'indege kimwe mbega uno munsi inaco gifise runway imwe mbega uno munsi hoza Nyamugigima iri ya runway gasaduka indege ntizigende ico gihe byoca bigenda gute wewe ndumva gute kuba jewe reka rero genda kwishura sivyo uko mbyumva uravyumva marashi niwe wambajije ico kibazo sivyo urabona wahereye kuva tukicikukira sivyo none ranje no chanda kubaza eske bajya anye nabo batwaye igihugu kuva tukicikukira atari bagaza wenyene yakoze ibintu byatanje hari abandi baba barakoze gusomvya bagaza mbega uzi yoba yaramaze imyaka 20 kubera CNDD yaragize umugambi wo kubaka ngo ikibuga c'indege bugendana si je me trompe pas nubu bari nubu majambo oya nubu mukurikirana amakuru nubu bagira bagitangure mu misiri imbere abashinwa none ku bwawe bazoguhenda gushika ryari none wumva bariko bambesha gute
none we je ngomba ndababaza sivyo Nshaka ndakubaze kuva bigitangura n'isoko rya Bujumbura n'ubu tuvuga none ndababaza oya abarundi muri ngaho sivyo atari hamwe namwe mwijijisha Uburundi duhereye 2005 sivyo so bagiye ku butegetsi okay ndiko nishora maraki none maraki muri 2005 uciye rero uza ku butegetsi ugasanga ibintu byarasambutse sivyo urabona ko bamaze imyaka n'imyaka bagwana none we cyo gihugu kugira uzocubaka mu myaka ingana gute zibivuyaho rindira sivyo yacazagira mbere 2015 dusubiriye kwisamburira ko nk'ihene ibarabara turabomaguye dushize hasi sivyo none bijya barabara muhamwibaza yuko rizubakwa nande ese twebwe ko tama ntuzeye ibi vy'amakaburimbi duhingura iwacu bimwe tubi bimwe tubikura hanze ariko mwe muri ko murumva ibintu ariko baravuga Mike uramwumva none bakadufatira ibihano none bijya bihano rero ntibigaruka ku gihugu cy'u Burundi ariko amabarabara y'i Burundi abomorwa ariko ntunezwe amahera yo kubaka amabarabara yibwa dusigurira iyo fenomene wewe uzi ko hari abantu kandi wumva ushavuriye kandi wumva banakurengera babomora amabarabara siko iyo mvugo turayizi turazi abo uri kuravuga baribo none gira ico uvuze kuri bajya biba amahera y'ibarabara nabo hanyuma cyo turaba abo bantu biba uri kuragaya ni bangahe cyo turaba abiba amabarabara n'ayandi maserivisi y'abanyagihugu amahera yabo hanyuma utusigurira igituma bamwe bakubabaza abandi ntibakubabaza jewe nagira namwereke dokima zihari z'amafaranga narindindiriye ngo aheze kwishura namwereke dokima zihari z'amafaranga leta yagiye kwaka y'ingurane yo gusanura ikibuga cy'indege yo gusanura isoko yo gusanura ibitaro yo gusanura amabarabara sivyo nagira ndamwereka izo dokima aze kunyandikira ndazimwereka izo dokima ayo mafaranga azo kuri live kurikira niba rejo azotubwire yayo mafaranga yagiye azotubwire yagiye ayo mafaranga ushoza leta kuko leta nishigusigurira wumvise marashi yende umwene gihugu asanzwe umuntu yiba erega marashi abo ntabanezwe anezwe abo yita ngo babomora amabarabara haba ariko bavuga bamwe muri 2015 sibonezwe ndiko ndakubwira kirazira ko twibomorera ko nk'ihene none gashaka uzibomorera hinzo yawe uzoyubaka gute ni bande bibomorera ko kuno munsi ababomora igihugu ari bajya bavuga ngo nta mabarabara dufise ngo mu gisagara cya Bujumbura isoko nkuru ya Bujumbura yarabomaguye isoko nkuru ya Bujumbura ntiwumva bimwe nariko ndakubarira ntiyumva ndayizi mumbabarire ufete wewe ariko aravuga abasambura amabarabara hajya mu Burundi aba ariko avuga 2015 babatamitse ngo bajya bamanifesta muri 2015 ngo yari nyanka Burundi ahubwo baranka n'u Burundi bariko babomora amabarabara nivyo bagumanye mu mutwe urumva wewe agomba kutwumvisha yuko ababomoye amabarabara kuko viwe bavyita kubomora amabarabara umuvugire oya ndondeza mugabo ntumubaze amahera y'abiba ayo kubaka amabarabara ivyo ntavyazi ndondeza sivyo kugira imyiyerekano buriya ntabwo bibujijwe n'uburenganzira bwa kiremwamuntu sivyo ku isi hose gushikiriza akababaro kawe ariko none sivyo ariko duciye tugenda muri ya myiyerekano tugomagura ibintu none kugira imyiyerekano mu Burundi yari ryari umva nkubwire ndetse uburenganzira bwabo oya n'uburenganzira bwabo kenze gushika ubu nta bindi byari bihari byo kuyamiriza ko batabandanije biyamiriza kandi ari uburenganzira bwa gateka na muntu wese abafite icyo yiyamiriza icari cyo cyaharanira ariko buri muntu wese afite uburenganzira bwo kuja mwibarabara akavuga akababaro kiwe iyo ni ivyo ni Burundi idruwa yiwe ariko ibyo yari ufise uruhusha rwavyo
mu Burundi Burundi uri kuravuga i Burundi none ndakubaze uno munsi y'abataba bihari ushaka kuja mwibarabara bari kujyayo kandi bitahari ahubwo byari bihari barakwemerera gusa none Amerika ko bagira iyerekano urabona barashe umwana yitwa Komeza Amahoro umunsi wa mbere bagenda mwibarabara barashe umwana yitwa Komeza Amahoro atari no muri manifestation yavuye mu scout ahagaze kwibarabara bamurashe mu mugongo urumva umwana aho ico gihugu uri kuravuga wemere yuko uburenganzira bwakiramo muntu bwo kugaragaza umubabaro wako ja mwibarabara uri kuvuga he je sinumva naho uri kuravuga abarundi hajyayo wowe urabaraba ukabona basa nk'abantu bafise uburenganzira bwo kugaragaza umubabaro wabo iyo uganiriye n'inshuti zawe ukaganira n'abo muvukana ukaganira n'abagenzi urababona nyene yuko bafise uburenganzira bwo kuja kugaragaza umubabaro wabo ugenda bibaza ngo hari urandika gusa ubomoye barakumwe mutwe ukajaho ngo wikunguturira ibyo turira barakwereka Komeza Amahoro Komeza Amahoro yari kwa Bomoriki Komeza Amahoro ya Kabomoriki oya je navyo nzi wose nkuzi sinzi byo navyo nzi wobimenya gute gashama ikinga hajya hira kujumbura hajya hira kugaragaza ukugaragaza umubabaro wabo ariko je ndacamuvuga bose bakumva ndacamufitiye ikibazo urafise duruwa yo kugenda ukavuga akababaro kawe nta kibazo na kimwe ngaho kuvuga akababaro kiwe Mike uheruka kuvuga umubabaro wewe yabivugiye he oya nta undi agaragaza umubabaro wewe yabivugiye ariko je mbonye ikintu kitameze neza kimbabaje no kwandika nkagenda kwibarabara nkavuga yuko iki kintu tubarire rero igihe ikimaze kukubabaza wanditse n'igiki canke nta na kimwe kikubabaza oya mvuze ati nta na kimwe kimbabaza noba mbeshe urumva urahoroha tubarire ngaho Mike ibyo wagaye uheruka kwandika oya naco ruriya abandi rutakwibagiye wewe ntuncira imigani urumva nje mu makosa rukanja ariko jyatakosa jewe mvugisha ukuri ikintu wagaye we komeza kuko kuri kwawe komeza kuko kuri kwawe ubona yuko ari kuri urumva apana ngo ndiko genda hingama sishobora Mike ntagutumye uhengame mugabo umenye yuko ibyo uvuga byose nimba ubifitiye ubuhamya ndazi yuko munsi n'umunsi bizokuba wenzo bikwishura freshi kandi je ntatinya ndanakubwiza n'ukuri Nako natinya ngo kupa biki oya ndi mukuri no wowe uramaramara uguma ngaha hejuru utimanuye we ntawe ugenda Mike oya ateka konegisho kwamanuye hano wagenda gumanga ivyo heruka kugaya we wavuze ko mone kubera ariko ntera ubwoba unibimeruku untera ubwoba kandi ndiko mvuga mushire ku ruhande mu wa gato ubanze unyishure jewe ndi ndondeza tekana ikintu we uraza abavyeyi banje bapfuye bene wacu je bapfuye nta makuru mufise reka shareka gufye natangara ko nakuze nabi jewe bishwe nabandi dushingira urumva abantu twarababaye je nakuriye mu buzima bubi kubera kubura abavyeyi banje mu ntambara uravyumva umbiriza ndakubwire muwana ten hotel jaha ndumva hari ikintu kigira kihabe kandi kimeze neza dushingira intaye yawe reka twugare mikro twese Mike tubarire ndiko nishuramo ndiko kubwiramo urumva abavyeyi banje barapfuye urumva barapfuye 93 sivyo urumva yari mvuka ndakana kamwe mvukira mu mfuvyi ari abantu babisha none ucuza kumbwira ngo uri kuzana ngo ibintu ngo byo kwicana yumva none akumva nopfuma sonza aho numva urusoro je ruja kwica umuntu bishoboka kandi ibyo mvuga nukuri
we nawe wampamagara nubigusubiriramwo neza n'amahoro ya Nyagasani ntagusinya kurimwo nkakubwira ivyo vyubatswe nkabikubwira ivyo niho ndakubwira vya CNDD nkanabikwereka ariko ntuze kunkanga ngo nzobivuga nyene sinkagera ariko urusoro ngo oya sinavyemera jewe. Okay, icambere na mbere my king pole sana kubona abavyeyi bawe umenyesha ko abantu twarusha nimba twohindura ibintu mu mahoro n'umutekano c'est vrai muga marasa c'est amana oya naje no gushigikira mu mahoro n'umutekano okay mugabo ngo kwica umuntu oya turahuriza na ubundi nta mwana w'umurundi akwiye kwicirwa abavyeyi biwe agakura ari imfuvyi turahuriza kandi jewe ivyo wewe uvuze histoire yawe siko je ndatahura umubabaro wawe ndawumva neza na neza sukuva ngo ndikubera vyanshikiye ariko ndazi ko bibabaza kubura umuvyeyi ibaze rero kubura abavyeyi babiri ugakura uri imfuvyi mu gihugu c'u Burundi ivyo bintu je ndakubariye my king uraje uri umwana kugenda utambaye wari ufise abavyeyi bafise buri kintu ariko ukagenda utambaye abakara umuntu aguha imagine birababaje wiyumvira rero nk'ivyo bintu bigiye kugaruka kandi ese umwana wawe bimushikiye birababaje kuryohera ahubwo guhindura ibintu murabundi ikintu gihari my king ikintu gihari reka ndakubarira ikintu kimeje kandi numva shaka utahure my king nuko uko mbabazwa n'umwana my king Steven yabuze abavyeyi biwe bakabica ari mutoya agakura ari imfuvyi niko ntashaka ko uwundi mwana yitwa Yvette uno munsi afise umwaka umwe nawe nyene abavyeyi biwe bicwa bakanyuruzwa urumva kuko my king uri umurundi n'uwo mwana Yvette n'umurundi siko nimba ivyo wewe waciyemwo vyarakubabaje kandi vyarakubabaje siko kubera iki wumva umengo ntibikenewe yuko uharanira yuko atawundi mwana numwe abicamo nk'ivyo waciyemo kubera yuko umviriza meze kukubarira reka meze kukubarira uno munsi hariho umwana siko se wiwe ari mu gasho i Burundi amaze imyaka 10 uwo mwana nyina ntafise ingene amurera uwo mwana babanyi biwe mu Burundi bashobora kuba bariko baramutoteza my king warababaye none vyatumye utakibabazwa n'umubabaro w'abandi warababaye biragutwara ndondeza iyo umurundi mugenza wababaye mu bisanzwe tuba dukwiye kubabara twese sivyo ntabwo vyonetse uwundi mwana ababaye kuko nza akababaro icari ico uri kumva rero iki kintu nanka guhindura ibintu mu bundi buryo je sinabigwanya pe oya ariko guhindura ibintu je aho turabihuza ariko my king ahantu ndiko ndumva uri kuraza nuko wowe uravuga uti yaba ari uwundi yoza akabihindura bidaciye mu maraso wewe womushigikira ni ukuvuga ko nawe urabibona ko hari ibintu bikeneye guhinduka niko ndabitahura nivyo my king wowe uvuga uti twebwe ko tugomba kubihindura birimo amaraso ariko wowe uvuga ati hoza uwundi muntu abihindura biciye mu yindi nzira ni kubera uzi ko hari ibikeneye guhinduka ibintu byo guhinduka ni ngombwa bihinduke ariko mu maraso bihinduke ni ngombwa bihinduke ariko mu maraso urabitahura ko hari ikintu giteza guhinduka kabisa oya rega nawe arabihiga bikeneye guhinduka wewe wewe ico wanka nitwe tugomba kubihindura urusase kurundi uvuga ati tuje kuvyara izindi mfuvyi ariko wowe uvuga uti haza uwundi muntu abihindure mu yindi voie siko wariko uravuga my king mwe mukazana imigambi mukabwira bene gihugu kandi muranamushigikira voilà ngaho rero my king ngaho my king umvize ndagusigurira siko my king umvize ndagusigurira ngo nzobishura nukuri emwe ndicaye hari genza ubishura my king ndagusigurira ikintu kimwe my king abantu bashitse ku rwego rwo kuja gufata ibigwanisho kugira ngo bagende kugwanira intwari ibereye mu Burundi
si abantu bavyutse bumva yuko bavukiye kuja kugwana, urumva, n'abantu babonye baciye mu nzira zitandukanye. Hariho abarundi baciye mu migambwe, urumva, barabica barabafunga. Hariho nk'umugambwe ufise uno munsi hafite turavugana My King Steven, wowe uri kuvuga ivy'indobo, mugabo hariho umugambwe w'abarundi, abarundi 100% kujya nawe wavuze turi umurundi wiyemera, bafise abantu bashika ibihumbi 15 bafunzwe mu Burundi kubera bari muri uwo mugambwe. Abantu ibihumbi 15 no kuvuga uharura imiryango ibihumbi 15, uharura abavukanyi babo ugeze kuri bangahe, uharure ubuzima bw'abantu. Aho n'abantu bavuze bati twe tugomba guhindura ibintu vy'u Burundi dushima umugambwe. Hariho nabishwe, hariho abavuze bati twe tugomba guhindura ibintu, tuza turakangurira abarundi kumenya ibiriko biraba, tubaha amakuru, tubabare ingene biriko biragenda. Ibimenyesha amakuru, amaradiyo 3 harimo na televiziyo yaraturiwe. Abamenyesha amakuru bashika 400 barahunga mu mwaka wa 2015. Hariho abandi barundi bavuze ati reka twebwe mu guhindura ibintu tuzoca mu butunzi. Turazinanye n'abantu bafise amahera, turafise ubwenge, tuzoza twugurura amakampani, tuzoza twubaka igihugu kubera ko ikibazo ni inzara. Uraza abantu bazanye imitahe i Burundi bigahera, swati bafunzwe canke naho bakomoka n'amaproje yabo agatemba kubera ibiturire. Hari abantu My King, imbere yuko habaho Red Tabara, hariho abandi bantu bavuze bati twebwe duca muri societe civile, tuzoca mu butunzi tubahanure, duce mu gateka kazina muntu tubahanure, duce hehe hose. Bisanze bari mu buhungiro kandi baranishwe no kwicwa. Urumva My King, ivyo ni ibintu vyagiye biba imbere yuko Red Tabara ifata ibigwanisho, uravyumva, imbere yuko abana b'u Burundi bavuga bati aho bigeze nta kindi kintu na kimwe dufise. My King, hari abagerageje guca muri diplomasi bati reka tugende igihugu c'u Burundi n'ubundi kirakorana n'ibindi bihugu, reka tugende kubabarira ibiko biraba, bazobabarira bihanura. Vyaranse My King. Wewe rero My King, wewe uvuga uti ibintu birakeneye guhinduka, ariko sinkeneye ko bica urusese ku rundi kubera ko biza kuvyana imfuvyi, urazi ico vyagukoreye. Mugabo urashigikira yuko hariho ubundi buryo, wewe wona bishigikira kuko wavyemereye wenyene ko ubona ko impinduka ikenewe. None ico kintu kitarageragezwa gushika uno munsi, uwo muntu agifitiye uburyo bwo kugikora kubera ko atariko aragikora, nta kinyarusa gikora kubera ko Red Tabara n'abantu bategezwe guhagarika ubuzima bwabo, n'abantu bari mu ishamba, ni nyeshamba, imibu irarira bajya barara ku rugendo ijoro n'umurango, ntibatinya inzara kugira ngo bagende guhabuza intwari ibereye mu gihugu c'u Burundi. Abo bantu basaba uburyo, basaba twe turarara twicaye turiko turaganira, turiko turigisha urugamba. Abandi benshi ku isi yose ni Burundi barara bitegura kugira ngo bakomeze abatabazi, kandi wewe uri udusigurira yuko kumbe hariho umuntu azi ngana ashobora kubihindura, kandi wewe wo mushigikira bidaciye mu ngwano. Uyo muntu rero kwa umuzi My King Steven, ntukoresha umwanya ugwanya Red Tabara canke uzuvuga utujambo urabibona, canke ugerageza kumvisha umenga twe nitwe turabicaye. Ahubwo koresha umwanya ukoresha ibishoboka vyose, urabibona, ushireho intwari ibereye mu Burundi kugira ngo ntihagire uwundi mwana abimfuvye nkawe. Urumva, nimba uzi inzira ishobora kuba itakozwe gushika canke ukabuzi inzira yokorwa neza gusumba uko abandi bakoze, My King, kubera ko umwanya wawe ugomba kuja kuganira n'abatabazi, ugomba kubemeza ivyo bari. Twe ntiturabicaye, tweco dushaka n'intwari ibereye. Intwari ibereye ibonetse mu Burundi ca twicara na kimwe tugenda gukora, kuko ikiduhuza nuko haba intwari ibereye mu Burundi. Nico duhuriza ko muwa nta handi tuzinaniye, Marashi nta handi tuzinaniye, MDN nta handi tuzinaniye, twese duhura kubera tuvuga duti harakeneye intwari ibereye mu Burundi, kandi turatahura yuko nta yindi nzira isigaye. Wewe rero My King, ko waje muri kino kiganiro ukaba wafashe n'umwanya mu makomantere n'ibiki byose,
ndagusavye kandi ndakwingenza kandi ndanagusavye unabitahura ivyo ndiko ndakubarira ukabuzi ukungene ushiraho intwari ibereye mu Burundi kugira ngo ntihabeho iyindi mfuvyi nka My King Stephen muri 2026 urumva ndakwinginze ubikore ubishikeko ubikore n'ingoga kandi twese ngaha ndazi mowa zo gukomera amashi marashi azoryoherwa azoca ataha ari mu buhungiro MDN azoca ataha na je nzoca ntaha hanyuma tugire igihugu ahubwo tutarinze turanacitangira sivyo Mike none ndakubaza okay none ubu senidede yo kira iyo ntwari ibereye mwoca mutaha cyangwa mwoguma muyigwanya mpakivuyeho nibishireho none turagwanya ibintu bidahari turayagiriza ko biba igihugu kandi batiba turabagiriza ko bashigikira bicanyi kandi atabapfa tubona turabagiriza iki mbega twe turaguma wibaza ngo ndaguma mu buhungiro wibaza yuko ngo kubera ngo mba hanze ngo wibaza ko ntakeneye kujana abana banje ngo babonane na sekuru babonane n'abatantine mbega Mike wibaza ko wowe kuzi ububabare wagize urazi ububabare bw'abantu barenga miliyoni hafi 2 z'abarundi bateza kuba mu mahanga urazi ico bisigura kuba mu mahanga ega amahanda arajyana kutagira igihugu birababaza kutagira igihugu nimba wowe uvuga uti jewe My King Stephen je ndazi ngene ngarukana intwari bereye mu Burundi koresha ko hari abavuga yuko senidede itavuye ko batazotaha ari ngombwa none botaha gute jewe sende DFDD inyita ko ndinya nka Burundi urumva sende DFDD yigisha imbonera kure ngo tera indabakeba bavyara imbonera kure ngo tuzobashiririza yemwe tuzobashiririza bavyange nyanyanya bijya bintu je wibaze ko je nkeneye kubizanamwe abana banje wibaza ko hari umurundi numwe ari Burundi bega ntitubibona yuko bavuze bati ministere yakoranye n'Ubutaliyano urumva ngo Ubutaliyano bukeneye abakozi mu minsi 2 abantu bashika 4,000 bari bemeye kwiga Igitaliyano n'ingoga kugira bagende kuba ababoyi n'abayaya mu Butaliyano 4,000 Mike umurisansiye uno munsi w'umurisansiye w'umurundi aprefera kuja kuba umu aide maçon i Dubai umurundi wese ari Burundi Mike uno munsi buguriye serbi warabonye abantu nyene bagenda bariruka abantu barafunzwe mu Burundi barafunzwe deja muri ministere barakorana bakicara ngo abigisha ngo turabe ingene tubabuza ama passport kwera ko bose bariko baratoroka kuko bavyita gutoroka abasoda bariko baratoroka abigisha bariko baratoroka abaganga bariko baratoroka hanyuma president ariko avuga ngo ibidokiteri ngo ico gihugu nindakeneye kukibamwoga My King Stephen wibaza ko abarundi bajya bose nakubariye nti nimba wowe bose nakubariye nawe nimba wibaza ko abarundi bose baraba sende DFDD bakayibona ko bakuzuza ibwasa n'ivyiza byayo nkiri kwishuri ntaguciriyemo narumva ashaka kuja iburayi gose nkumva yuko nogurisha n'utuntu twanje nkagenda numva ari ibintu niyumvamo cane rero abarundi benshi jewe nk'abozi tuzinanye benshi umva bakubwira ati ugomba kwigira hanze ibintu nk'ivyo kandi waba bafise buri kintu atakintu babuze mwe ugomba bakubwira ngo agira aje hanze umva rero kuba bagenda hariho akantu katurimo ko kugira iho kuja muri ivyo bihugu vyo hanze ibintu nk'ivyo rero ndibaza ivyo vyo kuja hanze ivyo ndi ibintu biri mu banyafrika benshi kabisa si abarundi gusa yo kuraniza za Sudani niyo bama none wibaza ko bagenda kubera iki wibaza ko uno munsi hariho ubwato bwibiye kandi harimo n'abarundi siko bavuye mu buhungiro bari bagiye muri mbega hitwa gute muri kijya gihugu muri hamwe baca bagiye mu Faransa Mayotte ubwato bwibiye abarundi bari pakije bava muri Tanzania bagenda Mayotte kugira ngo bahunge no munsi bibiye My King
abo bantu bibiye bariko barakumva urumva bafise aho Imana ibakire nico nakubwiye umurundi agwana no kwigira hanze niko tumeze kandi ni benshi none ko twasubiye kugomba kuja Manamba erega i Burundi nakubajije Mike wavuze ati dufate ko umwigisha wo Murundi ahembwa 500 nakubariye ati umwigisha w'i Burundi arigisha kuri école primaire ya Kinindo muhemba ivyo 500 hanyuma mbarire kuri ivyo 500 quartier abamwo yuko ashobora kurongora umbarire ko ashobora kuvyara umbarire ngana ashobora kubeshaho umuryango wiwe umwigisha ahembwa 500 kandi nta n'ibyo ahembwa ndakwibutse neza ko na nepase umuganga we nyene atanguye yahejeje medicine atanguye mu bitaro vya leta bamutanguza ku 600 nukuvuga ko umwigisha wo muri primaire ivyo 500 nagufatiye aho nyene wavuze mugabo ntayashikana My King wewe uri kuvuga ngo uruzuzi basa ngo yibikorwa vyiza ngo sende David ngo yaranywanishije abarundi yarabanwanishije mu bukene yes kujya bakubariye MDN yakubariye ati ntiyabigize sukuvuga ngo yarabigizemo uruhara sende David ngo yarabikoze ngo irashiraho imigambi kugira ngo abarundi baba abarundi nacitakoze kugira gabure nacitakoze kugira yumvishe ko ari abahutu hariho n'abatusi nacitakoze kugira isubire muri kahise ku Burundi yerekane aho ubwoko bumwe bwababaye urumva ahantu honyene accident yayibayeko nuko kubera ubukene no munsi umuhutu n'umututsi bararabana bakavuga bati ikibi ni intwaro mbi urumva ico kandi ndayishimira Sende David yarakoze kuza kuko imbere y'umuzo wa Sende David hari abarundi b'abahutu bari bazi ngo ikibi ni intwaro z'abatutsi ngo abatutsi nibo babi mugabo haraje Sende David iraza kwigisha abarundi yuko ikibi ni intwaro mbi uno munsi umuhutu atwaye umugore wiwe kwa muganga kuja kuvyara agasanga nta muginekologa hari ntaca aboneka ngo kubera ari umuhutu urumva kandi abuze umuti n'umututsi arawubura ntiwibaze ngo bajya bakeyi bafise ama privilege baca batelefona naka bajya z'abarundi bose suko babayeho kandi buryo ibihugu byinshi ubu navyone ubutunzi ntibumeze neza igihugu c'Uburundi kitabaye icambere igihugu c'Uburundi kitabaye icambere ni ca kabiri gikenye kwisi igihugu c'Uburundi kitabaye icambere ni ca kabiri mu bihugu hakoreshwa ruswa kwisi yose igihugu c'Uburundi kitabaye icambere ni ca kabiri mu gihugu abanyagihugu baho babayeho bafise umunezero muke cane gose muri bo igihugu c'Uburundi uno munsi giharura yuko abana b'u Burundi bafise munsi y'imyaka 15 bafungura rimwe ku munsi kandi naho nyene ntibaronka ingaburo zibakwiriye ugenda ntumharirize ugenda uhaririza abaminisitiri babikorera ko kuri ivyo biharuro uno munsi president wenyene w'u Burundi yamagenda ku mamedia ariko ararira ngo jewe ngo bantu ngo ari abantu baba bagomba kuntobera ngo ari abantu ngo biba ngo rega ngo je nzobakura nta numwe akura nta numwe ngo jewe ikibazo cy'igitabo nta numwe akura nta mupolisi ryari yivye yimba ari kiyivye umuceri ntabwo yarayakuwe ariko se namwe uyo mupolisi afise ico yapfuye n'uwundi uyo mupolisi afise ico yapfuye n'uwundi bakavuga bati uyo baramusatira kandi ari president wenyene president wenyene yicaranye n'umugore w'igisuma president wenyene n'igisuma wenyene none umugore wiwe yibiki umugore wiwe yisanze gutadandaza igitoro umugore wiwe yisanze gutadandaza igitoro umugore wiwe kwizina giyewe ryanditse muri company muri Tanzania uza amahera baheranye My King amakuru yose turayazi ndashimira abatabazi ayo makuru nari ibinyoma kimwe ibinyoma My King wowe utazi n'amahera umwigisha ahembwa i Burundi ivyo uravyita ibinyoma gute nanje ko mama tawe nigirira jewe na mwene wacu ari umwigisha ntazi ngo yahembwa batayo yampaho urumva rero warababaye ntabyo ngo yahembwa simenya ngo bahembwa ntavyo
uti rero wowe umubabaro wagize wumva yuko n'abandi bose bashaka bakawugira ahe mafu nuko vyumva ko wababaye wewe uri umuntu wewe wababaye kandi wenyine urakeneye ko n'abandi bose bakomeza bababara umubabaro w'umuntu nta murundi n'umwe atafise aho yakomeretse kandi ivyo bintu tubitahure dutahure yuko duteza kuja hamwe kugira ngo ubwo bubabare buhagarare. Making nimba vy'ukuri wibuka umubabaro we waciyemo burinda abandi. Aga connection kiwe kagiye bantu b'Imana. Twamaze umwanya munini ariko twamaze ku mwanya munini ariko aranyitwaza ngo navuze ngo azobibazwa nyine ibyo umuntu avuga urumva uri kushigikira ibintu n'ubu ndabisubiyemo je ndavyemanga uri kushigikiye ibintu biboneka ukagenda ukavuga ati abanyagihugu bariko barafungura abanyagihugu bariko baragira iki ntanzara ihari na ibitoro biruzuye ibiki n'ibiki ndazi yuko umunsi ubutungane buzoza bazokubaza ati mbe wewe bijya wavuga wabyigisha uriko ubishimikije kuki uriko ubikura kuki ko abandi nabo bariko barapfa n'inzara wewe uhazi urumva icyo utari bwipfuriza uwundi icyo udashaka yuko uwundi kimubako wewe kikubako wewe ntukipfuriza uwundi niba upfuriza uwundi yuko asonza we ngo nuko uhaze oya twese turabarundi tuvuga ururimi rumwe nukuri igihugu ni cyacu nitwajya hamwe tugafatana mu nda tugashyira inguvu hamwe twese turababaye nuko ababaye n'abandi barababaye jewe ndababaye tuje hamwe tubake igihugu tubohora igihugu nta kundi kucyubaka atari kukibohora kugikura mwayo menyo y'abatwenzi yego kuba rero amasaha ageze kure cyane iwanje yego kabisa najewe kabisa ndagomba kuruhuka twara ijoro kandi ikiganiro nicohera reka ari hejuru bavuga akajambo ka nyuma hama dusezerane. Reka duhere kuri Carlos. Reka duhere kuri Carlos tumuheruka kera. Carlos turacari kumwe? Sinzi ko tukiha. Mwakoze. Ego. Mwakoze cari ikiganiro ciza gose. Urakoze gushima. Tugire igihugu Carlos. Twishura ngo tucitangire yego udutekereye iki nk'abatabazi nukuri hari vyinshi umuntu yoshobora gukora kugira agire ico contribute ku gihugu mugabo jewe ikintu nkunda kubwira abantu j'espère que bitazorinda guca mu ntambara. I hope so. Nivyo twifuza twese. Ego ijoro ryiza Carlos ndumva ko nawe ego ruhuke neza Carlos tuzosubira. Ninde wundi gabasha yo ega amasahara tujanye ngenda nzanamanura MDN burakeye je burakeye bamaje nasanze muri ko nagize nkumeze nk'unabashimira gose n'inamo wa vraiment n'ukuri umurimo mwitumo mwihaye atawa batumwe kwigisha abatabazi n'abarundi benshi mwigisha imigambi y'abatabazi n'ukuri biraryoshe kumva kubona abantu bitanga gutyo nta kindi haniniya mwizo mbonera kure zatumye umuntu atangwa no kuvuga icyo atari yantiyumviriye avuga aba rero mukomere mugiye n'umunsi mukuru w'abakenyezi mwiza abakenyezi benshi ndabona harimo n'abandi bakenyezi ngaha bashobora kuba baju nukuri byiza biraryoshe ko burya abavyeyi nibo bagira hama murabona yuko aba sendede murabona yuko yubakiye ifata abana bitwe nko kushaka kubakira ku nzigo mu mwana zakavuga ngo jewe nakuze nibabariye ngurumva ngo nta ntambara nshaka ngurumva ngo jewe wamubaza ati n'abarundi babayeho gute ngo je mbazi ivyanje gusa by'abandi ntumbaze bamubaza ikintu cyose agashaka ariko hama agacaza gusigura ko iterambere aribona
birerekana kangahe akazi ni kenshi mwumvirije bano bana akazi ni kenshi cy'abana kwa abagabo canke abaki akazi ni kenshi abaro sendede ni ibi bigisha gusa abarundi ntibamenye ntibave mu byo bintu cyo kuvuga ngo kuko none abana bakararuza bo two bita gute ayo wabo na wa mu journaliste barasa hanya mu ngagara abana ba Feruzi abana ba Musa ba Juma ba wa mu Afsa Mose abana b'abantu benshi batavugwa mu radio wabimubajije mbe wo yibaza ko nabo biyumvira gute yumvira ko nabo ujya mwanya awishizemo kujya gihe yarameze gute wiyumva ko yabameze gute rero nibave mu bwo bujuje bwo kwama bavuga ngo ibintu vya kera ivyo vya kera vraiment nta ubiryoherewe nico gituma abantu barifuje kubikosora mugabo sendede yarananye rero nta yindi nzira wavuze ngo nta ntambara ngo yifuza twese nta wifuza intambara nukuri twifuza amahoro mugabo bidakunda nta kundi tugire igihugu. Ego tucitangire urakoze gose MDN ntare dukunda ego ninde wundi kandi abasezere nukuri nagize neza naganirije abantu umenga cyane kuri bigira impumyi ko hari ikintu ubabaza ukumva ko baguma beshapa badashaka ko ico kibabazwa ko canke ngira n'ubwoba kubera baba bari mu gihugu akavuga ati ubwo novuga ejo vyonkwegera abo ico nsanze murabigisha beza muri consistant ni muba nerveux ko ari umuntu ashobora kuvuga ibintu ugasanga utanguye gutukana kubera nukuri murabigisha beza yaba ari abatanga amanota cyangwa amatitre bagira aba professeur beza murabigisha beza nukuri tugira igihugu twese tucitangire tete wakoze kubana natwe ego ugire n'umunsi mwiza wengira burakeye ego tugire igihugu tucitangire ubundi dusezerana ninde ndahari Malakia nawe wakesheje Malakia buraguteye Malakia yari yagiye kuryama yari yagiye wari watutanye ariko ntacyo wagarutse hakirikanye wakoze n'ukuri wakoze ibikora inka yari yamuheranye yo jewe ntabwo sinajyamye kubera ntabwo najyamye kubera kumbure ntari bukeshe oya ahubwo nuko nyene nagize akabazo nasobanuye inbox yego oya ntari ibi nariko ndagucokoza hanyuma nagira mumenye iminota nk'ibiri baje mfate kano kanya ndabashimire umunsi wa mbere jewe muri 2015 nari mu myiyerekano y'amahoro kuva umunsi wa mbere yabaye kugeza umunsi byashobotse kwiba umunsi wa mbere twageze muri ville no munsi abavyeyi abantu nka Pamela batugiye imbere niwo munsi byashobotse ko tuja muri ville tukagerayo rero kuba uno munsi muturi imbere nk'abavyeyi nicerekana yuko urugamba turiko uyu munsi rufise ahantu ruzogera kuko burya kimwe mu bintu Imana itakunda no kwihanganira n'amarira y'abavyeyi kandi muba mufise jewe ijoro ryose kuva ejo aho ndi mu gitondo ijoro ryose mwari hano kandi mufise abana mufise imiryango yo kwitaho ariko muremera mukadepasa amafaranga yanyu mukadepasa umwanya wanyu kugira ngo abana bacu n'abanyu bazobe mu Burundi twipfuza ivyo jewe bibiye ku mutima ndabibashimiye nukuri hanyuma ikindi nagira nihanganishe Badru numvise ibibazo yahuye navyo yihangane niko bimeze nivyo tuvuga buri munsi nibwo Burundi babamwo uyu munsi nibwo Burundi buhari uyu munsi ariko ivyo nivyo tushaka ko bivaho nibwo dushaka ko bihinduka kugira ngo tube mu Burundi bwiza icyanyu
cyanyuma nagira mbwire imbonera kure niyo yipfuza kuduga hano hejuru uzoze uzi ngo turi mu kiganiro cya politike uzi ko utayisobanukiwe ntwiri kuraduga ntwiri kurasaba kuduga kuko twebwe hano tuvuga ibintu dufitiye n'ibimenyetso sibyo nuza hano ukaza uje kuvuga ngo jewe ngo ndabi byanje gusa twebwe nako hano turi turavuga ku nyungu z'iwacu gusa kuko iyaba turi kuvuga ku nyungu z'iwacu gusa jewe mba nagiye kurima ndi mu nkamba ariko nanoja kurima bakampemba amafaranga nagiye gukora ahubwo bakampemba amafaranga izo nyungu zanje nkazikorera ariko kubera ko inyungu turi kuganira uyu munsi zirenze iz'umuntu ku giti ciwe nico kintu cishe igihugu ntitukaraba inyungu zacu ahubwo turabe population yayo ndiri hejuru turabe ngo umurundi akwiye kubaho neza gute turabe ngo tureke kumva nyene nimba jewe imodoka yanje yuzuye igitoro numvire impuhwe uwakibuze nshobora kuba jewe ndakibona ariko ntegerezwa kumvira impuhwe uwakibuze nimba jewe nariye mugenzi wanje yariye sivyo rero tureke abazoze baraza hano bazi ko ibibazo tubabaza babifitiye ibyemezo babifitiye ibihamya kuko je nababwiye nibavuga ngo ababomoye amabarabara tuzobabaza y'amafaranga yo kwisanura ayo mabarabara bayasize kuva kare nanye mvuga swasani 4 million dollars yo gusanura rwakarede ari hehe ko tuzi ayo nayo bandiko ndabibutsa ya hafi ko mbere bashobora kuba bibuka ari hehe nimba uhana umupolisi ngo yivye umuceri uhivye swasani 4 miliyari wewe umuhana gute wowe baza urugomero akandika ko rwakozwe ku miliyari 100 kandi rwakozwe ku miliyari 2 miliyari 98 ziri hehe sivyo nivyo rero tuba turiko turavuga nimonera kure bene data musome muje musome ibitabo musome ibwirizwa shingiro musome ayo madosiye ya leta mubaze impamvu musobanukirwe ibyo by'amabanke muvuga musobanukirwe impamvu idolari ryaduze musobanukirwe impamvu umuntu bidakunda ko umuntu arungika amafaranga hiyo impamvu uzobona impamvu igihugu gikeneye gutabagwa uzobona impamvu igihugu gikeneye gutabagwa jewe mfise umuryango mu Burundi sivyo ariko uwo muryango kubera ubwene buri mu Burundi birarenga je ndi mu buhungiro akaba ari je bahamagara ati baduhaye na bitanu kana hatamvize ndi mu buhungiro kuvyo kuri umuntu arinze kugera ku rwego rwaho abwira umuntu azi ko ari mu buhungiro ngo ndagwaye fasho ngurira umuti ico gihe ibintu bavyayangaye rero nivyo bintu dushaka guhindura mbonera kure muce mu maso kandi nagira mvuge ku kantu mu wayabwiye Mayikinga karakara Mayikingi si we muntu wa mbere uje uvugira Sende David hariho abayivugiye baranagwanye numvise wewe utunganya imyaka bavuze ko uruwa muri byanantro watunganya imyaka ariko hari abantu bayivugiye baragwanye bagwananye urugamba bari no muri reservoir motel zabo ariko no munsi bahunze iyo rero mu bakubwiye ngo ivyo bintu uri kuravuga uzoyibona ushobora kubyicuza ntaba ariko arakubwira ngo azokwica kuko gahunda mu bafise yo kwica umuntu ahubwo bari kukubwira ko uzoyibona je nera ndamubwiye ko nzomwakira mu buhungiro pe nzomwakira kuko ndabitahura hariho n'abantu tubuzi batugiriye nabi tubana mu buhungiro kandi uno munsi nabo bifuza kwigo gitabagwa mvuze menshi ariko ndabashimiye bivuye ku mutima wanje ndabashimiye murakoze. Wakoze cyane Malashe biraryoshe cyane rwose guhura nawe wama ufise n'ibintu uterera ukabafasha nyene kukwigisha ndagushimiye pe ikiganiro nicogenda neza udahari hamwe n'abandi batabazi. Ego turagushimiye cyane bajure kamanzi ndakureki nawe uduhe akajambo kanyuma kimpumure. Baju turacyari kumwe hajya agenda bashimiye bivuye ku mutima ntacu nakongera ko kindi kandi courage mu bintu byose mukora. Merci beaucoup mani mukomeze baje imbere muri byose. Yego sha nawe gose n'umuryango wawe
n'ukuri tugira igihugu bajo tugumane ukwizera nyene. Yego kabisa, wihangane turakwihanganira. Ego mo ndagukunda cane, wahabaye kuva ikiganiro kigitangura uragifata mu minwe. Nawe wahabaye nukuri nanjye ndagukunda cyane kandi ndaguhobereye nukuri yambi nukuri ukora ibikora inka nuko abarundi kabisa nibaza yuko benshi baragushimira bariko baratabagwa, abarundi benshi bariko baratabagwa kuivuye kwizo nyigisho utanga inyigisho MDN atanga ku nyigisho wari we wese yitanga barakiyatanga, abantu bariko barabohoka, abantu bariko barabona yuko ejo heza hu Burundi kuko dukeneye igihugu c'amata n'ubuki, igihugu dutahamwo tukavuga ati ego twarabohoye twaragwaniye igihugu cacu, raba ubu ubutungane burakora, abana baraja ku mashuri bakiga, abavyeyi baravyara bagaheka, ibibondo biravugwa, abashoboye gukora ico ari cyo cyose barakora bagasarura. Nukuri nizo reve za Tabara kandi ni reve z'uwari we wese w'umutabazi agomba gutabara igihugu cy'u Burundi. Nukuri nkaba ndagushimiye ku mwanya wampaye no kunyizigira yuko twobana nawe muri kino ikiyago kiryoshe, umuntu atayumva yuko yonabandanya kabisa akabandanya yigisha, ariko baca umugani mu Kirundi ngo akaryoshe ntigahora mwitama. Reka tugende kuruhuka kugira dushobore kuronka ubundi mwanya wo kubandanya ibindi bikorwa. Urazi ko uri umuvyeyi mu rugo kandi urazi n'amabanga ufise kari menshi, abatabazi baracagukeneye. Ruhuka hama tuvuge ijoro ryiza. Ego tugira igihugu tucitangire mowa nukuri muntu wabanye natwe muri no mwanya gushika ubu, ukaba uhari, ukaba waryohewe, ukaba washimye ibyo wari kurumva. Nukuri biratunezera bino biganiro tubikora kugira twigishanye urugamba rw'abatabazi, kubera yuko n'urugamba rw'abarundi nta kuntu rero urugamba abatabazi boja hamwe ngo bariko barabohora igihugu kandi batabiganira n'abarundi ngo baze barabigisha batahura urugamba rwabo. Ndaryoherwa igihe cyose ndonsa aho mvugira abatabazi basha, ndabakunda abatabazi bacu twabanye muri kino kiganiro. Igihe cyose nganiriye namwe ndumva yuko ndiko nganira n'abarundi baryoshe, n'abarundi vraiment mvuga ati nitukwire hose tujana umuti tubashire tubavure. Ewana umuntu wese azoronka umuti bahuye nawe. Turabifuza mwese ko abarundi twese tuba abantu bakize ibikomere byacu, yuko tuba mu gihugu ciza, igihugu kidukingira, amategeko akora neza, igihugu tuzojana n'inshuti twaronkeye mu makungu tukabaratahana iwacu turyohewe. Amakungu akavuga ati hari igihugu citwa Burundi, harabaye harababata, hanyuma hacaza intwari ibereye mu Burundi, ibintu bice bigenda neza cyane gose. Abatabazi muri ku rugamba, abatabazi bacu, batabazi dukunda cyane gose, mumenye neza. Hakaba hariho n'uwashoboye kuronka ka internet akumviriza biri live, nukuri akaba yumva ubu no mwanya ndamubariye ati turabashigikiye, turi nyuma yanyu, turabizeye, turabakunda, turabasengera yuko ewana umuntu wese azoza kubitera ko bagomba kubatumbereza ko inkoho urusase rwiwe azone ruskwata. Urusase rwanyu batabazi ntimba muzoba mwarusohoye nuko muzoba muzi uwo rugenewe. Uwo rero turasabye ruze rushike aho ruteza kuja. Barundi kazi, ijambo nyamukuru ngomba mugumana no munsi, garukana ukwizera ko igihugu cacu gishobora guhinduka. Garukana icizere muri wewe yuko kajya kantu ufise kari special niko gakenewe kugira ngo igihugu kibohoke.
wewe muri we urafise ubutwari, urafise ishaka, urafise uburyo, urafise icyo Imana yaguhaye, ico kintu arico uzokoresha kugira ngo ushigikire urugamba rw'abatabazi. Ico kintu cironderemwo hamunyaruke ubusangize n'abatabazi barundi kazi ndabasavye tuve mu bintu vyo kwidoga. Tuve mu bintu vyo kwidoga, ibi ntibigenda neza kuko tudashobora kuyaga nyene tubikosora. Dutahure twigishanye yuko ibintu vyose ahantu bipfira ni mu ntwaro mbi. Intwaro mbi niyituma umuhutu yanka umututsi, niyituma umututsi yanka umuhutu. Intwaro mbi niyituma umurundi ahunga, niyituma umurundi asonza, niyituma umurundi w'umucakara, niyitwara igitoro. Intwaro mbi niyo soko y'amarira y'abarundi ku bwinshi. Intwaro mbi niyo igutuma niyo uba mu mahanga uragenda ugakora ukaziganya kugira amahera yose ahere ngo ugiye ngo gutaha mu gihugu cakwibarutse ugende kuhamara indwi 2-3. Ikiguzi c'ukudatabara urakiriha, ni wa mugenzi wawe utacitaba, ni wa bantu uno munsi baraye babuze umuvyeyi kuba ataronse ubuvuzi bukwiye mu gihugu. Nibajya aye mu bana ubu bazoja guhamba mu misiza umuvyeyi wabo barinda kuriha amateka atagira uko angana. Hagati muri bo hashobora kuba hari n'udararonka impapuro atazoshobora kuja guhamba umuvyeyi. Uwo mubabaro dutegwa nuko tuva mu gihugu citwa Burundi, igihugu kitagira intwari ibereye. Tugarukana icizere ko dushobora kubihindura, tugarukana icizere ko dushobora kubihindura. Ibikurikira bizoja ku murongo, umwe wese yitoremwo ubutwari. Ntimurendegere barundi, ntimurendegere. Turashoboye, turi n'ubwenge, turi n'inguvu, turi n'ishaka. Ikiba gikeneye nuko dutahura ibibazo, turi benshi kandi bakomeye. Dutahura ko ikibazo ari intwaro mbi kandi duteza gushiraho intwaro ibereye, kandi tukabitahura turi benshi kugira ngo dushire hamwe inguvu, niho igihugu cacu kica kibohoka. Nitugire ubwoba, turiko turwana ingwano nziza cane, turiko turwana ingwano y'ukuri, turiko turwana ingwano yo guhindura amateka y'igihugu cacu. Kuki tugira ubwoba? Kuki bitubabaza? Kuki tutavyishimira? Kuki tutazobiririmbira, tuzonabitambira mbere? Nuko rero mugire ijoro ryiza bari mw'ijoro, mugire umunsi mwiza bo abawutanguye. Ushaka kwandikira Mowa DM wiruguruye, Malashi DM wiruguruye, MDN DM wiruguruye, na Baju kwanza haruguruye, na Je haruguruye, Bob yavyutse, ba Desire muri benshi twabanye, ba Ira muri benshi pe. Umugwanyi turakuramukije mwese, mwari kumwe ngaha aye. Kandi umugwanyi turamushimiye cyane, yahabaye Bob, yahabaye n'ukuri. Mwese turabahobereye aho muri mwese muri ku mutima. Tugira igihugu kandi tunacitangire. Ego naho ubutaha.